umuvugishwa ntahari kugira ngo abe hagati y'umwana w'Imana n'Imana. Wari uzi yuko ubuvugishwa, ubutumwa buciye mu muvugishwa buba ari okaziyo. Ubwo butumwa buba bwagenewe wewe, ariko Imana irinze kubucisha ku yundi muntu. Hatariho umuvugishwa, Imana irahari. Hatariho Bibiliya, Imana irahari. Hatariho amadini, Imana irahari. Bamenya ukuri nako kuduha kwidegembya. Doctrine ntizotuma umuntu aja mu ijuru, kandi doctrine nta muntu n'umwe izobuza kuja mu ijuru. Iki ndakivuze ndanagisubiyemo. Doctrine ntizobuza umuntu n'uyu kuja mu ijuru. Ivyo kwizera ngo imishatsi, ivyo kwizera ngo ntiwambare amahereni, ntiwambare ipataro, ntiwambare iki, ivyo nukuri pe ntibizokubuza. Nimba wiyambarira ipataro, yambare. Nimba wambara ipataro kabisa, yambare. Nimba wambara amahereni, yambare. Nimba usuka, suka. Imana niyagusanga ikakubwira nongeye guha kaze bakunzi b'umuco w'Ijambo Ministries aho muherereye hose. Ndizera ko mumeze neza kandi mugishingire intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Bagira ngo shimire umuntu wese yamaze gukora sabone, shimira n'umuntu wese akunda kubana natwe ibiganiro byacu vya misi yose, shimira umuntu asangiza amalinki yacu, shimira umuntu apostinga amalinki yacu mu magroup arimo canke arongoye, shimira umuntu afata umwanya kumviriza ibiganiro vyacu kuva ikiganiro gitangwa nakagiheze. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Umunsi tugiye kuraba inzira idushikana mu ijuru niyihe. Ico nico tugiye kuganira ko uyu munsi. Kumbure hari abantu bibaza gukora neza kari ivyo bituma uja mu ijuru, gutanga vyinshi mu mashengero kari ivyo bituma uja mu ijuru, kugenda kuraba abantu bagwaye mu bitaro kenshi ko arivyo bituma ugenda mu ijuru, gufasha abantu bashonje ko arivyo bituma ugenda mu ijuru. Tugiye kurabira hamwe ibintu vyinshi, ariko tugiye kurabira hamwe inzira imwe yonyene itumushika mu ijuru, kandi n'inzira imwe canke n'impamvu imwe izotuma umuntu ataja mu ijuru. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko dusangura ikiganiro cacu, reka dusenge. Imana mu izina rya Yesu Kristo, uhaye ikaze na karibu mu kino kiganiro kugira ngo habe ari wowe uturongora, ubane natwe uva gitanguye mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndasenga kugira ngo uvugane n'imitima y'abadukurikiye kano kanya, kugira ngo bigishe ubacahuze, kuko ari wowe ushobora gutahuza imitima ya benshi. Twebwe turavuga nk'umuvivyi, ariko ni wewe uvomerera imbuto Mana kandi ukayikuza iyo uguye kuyivugiza. Mana ndaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngiye kubaha akazi kandi Yesu nashimwe. Dufise abantu benshi kumbure nawe umaze kuwumva, usanga bariko baravuga ngo amadini yose harimo umugeni wa Yesu Kristo. Ariko ikintu kimwe ngo mvuge, nukuri idini ryose wowe urimo, idini ryose wowe urimo, idini ryose wowe urimo, utacunguwe, utemeye umwana w'intama w'Imana,
utemeye kwakira Kristo ngo agucungure, umwakire nk'umucunguzi wawe, umwizere, wizere igikorwa yakoze ku musaraba, wizere ko Kristo yagupfiriye, wizere ko Kristo yakiriye igihano wewe wari ukwiriye, wewe wari ukwiriye urupfu, ariko Yesu apfa mu gishingo cawe. Utizeye igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ndakubwiza ukuri, nubwo wokora ibyiza bimeze gute, nubwo wotanga umubiri wiwawe uturigwe, nubwo wokwambara amabombe n'ibindi, uriko urakiza umuntu ugapfa kugira ngo ukize ujya muntu, icyo gikorwa ntikizogutwara mu ijuru. Yesu nashimwe cyane. Icyo gikorwa ntikizogutwara mu ijuru, ntikizotuma uronka ijuru. Reka turabe niki kizotuma uja mu ijuru. Ni ukwizera Kristo ko ari umwana w'Imana nzima, ko yapfuye ku musaraba ku bwawe, azira ibyaha byawe, ukamwizera. Umaze kumwizera tayari ijuru uba urifise. Abanyaragasa muri Yohana 3, uyu murongo ndabizi benshi turabuzi no ku mutwe. Yesu nashimwe cyane. Uyu murongo wo muri Yohana ibice 3, ndazi yuko abantu hafi ya twese tubuzi ku mutwe. Yesu nashimwe cyane. 3:16 haravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi arigo rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, uwo mwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Umurongo wa 17, kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mu isi urubanza, ariko ngo abari mu isi bagizwe nawe. Yesu nashimwe cyane. Yesu ntiyaje ngaha muri iyi si, Yesu yaradupfiriye, nivyo yadupfiriye twese, ariko imigenderanire yanje na Kristo iratandukanye imigenderanire yawe na Kristo. Uko Kristo avugana nanje biratandukanye uko Kristo avugana nawe. Ibi abantu bakwiye kubimenya. Imana idufashe cyane. Rero nukuri buri mu Kristo wese arakwiye gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, afise inzara n'inyota yo kumenya umuremyi wiwe, wo kumenya ukuri. Yesu nashimwe. Nturindire ngo uzogenda dimanche hariya agusomere. Oya, nukuri pe ndabivuze ndabisubira. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kumenya Kristo. Nabo bose bakiri mu vyaha Yesu yarabapfiriye, ko twese twari dupfuye rubi tujakariye mu vyaha, ariko tuza kugirirwa amahirwe. Yesu aratumurikira, turamwizera, duhinduka abana biwe. Twarizeye, twakira igikorwa yakoze. Yesu nashimwe. Tuva mu mwijima kuja mu muco. Rero by'ukuri ijambo ry'Imana bikwiye kuba ubuzima bwacu uko tubayeho kose. Ijambo ry'Imana ribe icirori c'ubuzima bwacu. Kujya witegura ugomba kuja ahantu kiraba mu cirori, niko vyari bikwiye yuko ibintu vyose ugomba gukora ubanza kubiraba mu ijambo ry'Imana.
Yesu nashimwe. Reka dusome iyi Zaburi y'Ijana na 19 ku murongo w'105. Dawudi yaravuze ati ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Sinzi niba uriko uravyumva. Ijambo ryawe Mana ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Ijambo ryawe Mana ni itara rimurikira ibirenge vyanje, n'umuco umurikira mu nzira zanje. Usomera ijambo ukwibaza ati Dawidi yagenda mu ijoro gusa? Iri jambo risomeye mu mubiri ashobora kwibaza ati ahantu Dawidi yaba nta matara yari ariho, hari nko mu caro hamwe tubuzi yuko ata matara abaho. Oya, ahantu yaba hari ahantu hakomeye cyane, amatara yari ahari. Yesu nashimwe. Ariko wewe muri we yari yamaze gutahura yuko iyi si yuzuye umwijima, ibikorerwa muri iyi si hari ibintu bibi. Yari amaze gutahura neza yuko iyi si iganzwa n'imbaraga z'umwijima n'abaganza, abakuru n'abaganza ari ab'umwijima. Ariyo mpamvu wewe yaciye ahindura ijambo ry'Imana mu buzima bwiwe bwa misi yose, kugira ngo rimumurikire ivyo agomba gukora, aho aba agiye hose arongorwe n'Imana. Yesu nashimwe, arongorwe n'Imana. Nukuri mpora nifuza gose yuko abakozi b'Imana bohaguruka bakigisha abantu bakamenya neza yuko kumva Imana, kumva ijwi ry'Imana atari ubuvugishwa bwonyene. Kumva Imana canke kumva ijwi ry'Imana atari ukumva indoto zonyene. Ibi ni ibintu muravuga ati Mana ndakwinginze fasha abantu batahure yuko utavugira mu nzira y'indoto gusa, y'amayerekwa gusa canke buvugishwa. Erega burya haturavye neza Dawidi igihe cose ntiyavugana n'Imana kubera Natani yari hajyaha. Oya, kuko hari igihe Natani ataba ari mu nzu yiwe. Mu vy'ukuri nimba uri umwana w'Imana, hari iyindi nzira uvuganiramo n'Imana, ni wewe wenyene uyizi. Apana ubwo buvugishwa, apana iryo yerekwa, apana izo ndoto. Hari iyindi nzira, kandi kuvugana n'Imana ari wewe wenyene ububizi. Rero Imana ni Imana y'imigenderanire, ibishaka yuko ivyo dukora vyose ibe bifise mu kuboko, kitamvuga uko, ibe ibizi ibi birimwo. Yesu nashimwe cyane. Nk'ahantu jewe ndi kubera atabavugishwa bahari nk'akarorero, rero nta kintu na kimwe nokora ngo menye neza yuko Imana yavuganye nanje. Oya, si uko bimeze. Uko Imana kenshi burya ubonye n'umuvugishwa aje kuri wewe, kenshi yaja aje kukugabisha,
hari nk'ikintu kibi Imana tanezererewe nawe, cyane hari nk'ubutumwa runaka Imana igomvye kuguha wubumaranye iminsi vy'ukuri, ariko watinye kugenda kubusangiza, ariko ukabona umuvugishwa araje akavuga ati genda ubusangize nijewe nabuguhaye. Kuko twizera yuko nkuko Bibiliya ivuga ngo ivyabona ibi biba bikwiye. Yesu nashimwe. Ariko umuvugishwa ntahari kugira ngo abe hagati y'umwana w'Imana n'Imana. Oya, nagira ngo ndakubwira iki kintu. Burya mbe waruzi yuko hari umuvyeyi yishimira guha ikintu kibi umwana wiwe? No, ntunahure nabi. Umuvyeyi buri gihe aba yifuza guha impano nziza umwana wiwe. Umuvyeyi ahora yifuza guha ikintu ciza umwana wiwe, ariko mu gihe ubonye Imana iguhaye ubutumwa buciye ku yundi muntu, uzoze uragira ikibazo. Nukuri pe, si ibintu vyiza wanashima, reka ndabivuge, si ibintu vyiza ubonye wakiriye ubutumwa buciye ku yundi muntu. Mbega we woga umunezerwa ko Imana iguha ikintu cakoze occasion? Waruzi yuko ubuvugishwa, ubutumwa buciye mu muvugishwa bari occasion? Ubwo butumwa buba bwagenewe wewe, ariko Imana irinze kubucisha ku yundi muntu. Ndazi neza nta muntu n'umwe ahari yishimiye kuguma yakira occasion ibintu vyakoze. Ndazi neza umuntu wese yifuza kuguma aronka ivyiza. Rero niyo mpamvu nkunda guhimiriza bwira abantu, hatariho umuvugishwa Imana irahari, hatariho Bibiliya Imana irahari, hatariho amadini Imana irahari, kandi izokwamaho kandi ntizohinduka. Imana yavuganye na ba sogokuruza kera, Bibiliya zitaraza, amadini atarubakwa. Yesu nashimwe. Imana yamye ari Imana. Hariyo umurongo abantu badakunda kumva canke badashaka no kumva, ko Imana ubwa mbere yavugana natwe biciye muri ba sogokuruza, ariko ubu natwe ivugana natwe biciye muri nde? Uze kuvyandika muri commentaire. Imana yarakoze cyane gose kuduha Yesu Kristo. Imana ndagushimye, warakoze kuduha Yesu ngo atubere ikiraro gishika kuri wewe. Uyu munsi turishikira. Yesu nashimwe. Kumwishikira kumwana agira imigenderanire na se wiwe, ukizera tayari ico Yesu yakoze, tayari ubaye umwana w'Imana. Ukizera tayari ibintu bihindutse, uba uvuye mu rupfu winjiye mu bugingo, uba ubaye umwana w'isezerano, ubaye umwana mu rugo kwa data. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Impande y'ibi y'umurongo turakunda kuvuga cyane, tuzomenya ukuri nako kuduha kwidegembya. Uyu murongo ndazi ko umuntu wese yawuzi. Nukuri nta kuntu uzomenya ukuri, nta kuntu uzokwidegembya udashaka kwiga, nta kuntu uzomenya ukuri udashaka gukora ubushakashatsi. Niyo mpamvu dukunda kuvuga iri jambo
ntiwizere impwemu zose, ariko pima impwemu zose. Gira umwanya, kreya umwanya wiwawe, ufata umwanya ugira ubushakashatsi. Mbega ivyo ndiko ndavuga nivyo? Ntiwihutire kuvuga. Ndabizi abarokore nimba ari ikintu kinyaruka, ikintu cyitwa kwihuta kuvuga, gukritika, ibintu ariko aravuga oya kubera mu idini wacu. Nivyo jewe nimba ntari mu idini ry'iwawe nk'iwanyu, ni gute noza kumenya ivyo mu idini ry'iwawe kunda? Ni gute noza kugendera munsi ya doctrine y'idini ry'iwawe? Ntibikunda, kuko siyo ndi. Kandi n'abari muri ryo iyo bamaze gukura bagatahura vyinshi, mu vy'ukuri urabona yuko bahinduka. Kuko mu vy'ukuri ndakubwiza ukuri, doctrine ntizotwara umuntu n'umwe mw'ijuru. Doctrine ntizotuma umuntu aja mw'ijuru, kandi doctrine nta muntu n'umwe izobuza kuja mw'ijuru. Iki ndakivuze ndanagisubiyemo, doctrine ntizobuza umuntu n'uyu kuja mw'ijuru. Ivyo kwizera ngo imishatsi, ivyo kwizera ngo ntiwambare amaheni, ntiwambare ipataro, ntiwambare iki, ivyo ni ukuri pe, ntibizokubuza. Nimba wiyambarira ipataro yambare, nimba wambara ipataro kabisa yambare, nimba wambara amahereni yambare, nimba usuka suka. Imana niyagusanga ikakubwira ati ibi bintu ni bibi, uzobikore, ubireke, uzubireke. Ariko nta doctrine nimwe izotuma umuntu aja mw'ijuru. Nta doctrine, yaba ariyo mu idini runaka, iriho izina dini iryo ari ryo ryose, wapi. Nimba mushaka yuko doctrine zidutwara mw'ijuru, nimutwereke doctrine ya Yesu, yo turayikurikira. Ariko ico nzi neza ntakekeranya, umuntu yizeye, umuntu ariko ikimenyetso c'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, uwo arafise ubugingo. Yesu yarabivuze neza ngo ufise uwo mwana niwe afise ubugingo, apana umuntu afise idini. Yesu yaragucunguye, idini siryo ryagucunguye. Mwarimu Dimitri ndanakuramukije aho uri, Imana iguhe umugisha, warabisiguye neza, warasiguye neza idini iryo ari ryo n'ishengero iryo ari ryo. Iki kintu je ndakunda kukivuga, twebwe tunanirwa no gutahura itandukaniro hagati y'idini n'urusengero, kuko twebwe twakuriye mu buzima batubwira ati tugende gusenga hariya n'urusengero tubikurira mwuko. Ariko uko tugenda dukura niko tugenda dutahura, tukamenya ati uru n'urusengero, iraryo ni dini. Yesu nashimwe, nta doctrine nimwe izogutwara mw'ijuru, kuko ivyo nivyo umuntu ashiraho. Jewe sinkunda ibi, jewe sinkunda ibi, sinkunda ibi. Shobora kuba ari pastori yabishizeho, canke atari we, ari apotre umufondatere w'iryo shengero, ari we yabishizeho ati okay, mu rusengero rwanje nkeneye yuko abantu bambara uku, bavuga uku, babaho uku, kuko uyu munsi nanje ndafise uburenganzira bwo gushirako doctrine canke bwo gushiraho doctrine mu rugo rw'iwanyu. Havuga ati umuntu aje kundaba ntashobora kwinjira mu nzu yanje yambaye ibirato, kandi utegerezwa kuvyubahira. Umuntu wese aje kundaba ategerezwa gukura ibirato. Ubu n'umugenzo w'iwanje nashitseho. Yesu nashimwe. Ako n'akarorero gatonyi, ariko mu vy'ukuri
siko inzu zose ziba zimeze. No, abandi mu yindi nzu uriyambarira ibirato. Mwijuru nta mugenzo n'umwe uzobuza umuntu, nta mugenzo, nta doctrine n'imwe ndabona umuntu arahakurutse aravuze ati doctrine y'ijuru ngiyi. Umubajije wumva ati ni ya pastor, ni ya bishop. Abakristo bo bajya twitwa ngo ni bato bato, wumva ngo mu rusengero iwacu twebwe ntushobora kujayo umeze uku umeze uku umeze uku umeze uku. Nagiye gutahura ikintu kimwe, ntahura kenshi burya kenshi n'amayerekwa tugira, amayerekwa tugira ni bya bindi baba batwigishije. Amayerekwa tugira ni bijya batwigisha, kuko uyu munsi hariho nk'amayerekwa ushobora kumva ariko by'ukuri akagutangaza. Ariko turakeneye kumenya, abakristo barakeneye kumenya ibirenze ibyo. Ubuzima bwose bwa rukristo si mu mayerekwa gusa, no, si mu buhanuzi gusa, no, hari ikindi kintu barakeneye kugira imigenderanire myiza n'Imana. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Turifuza yuko abantu bamenya ukuri, turifuza yuko abantu bamenya ukuri. Niyo mpamvu cyane hari ngaha yitwa umuco w'ijambo, kugira ngo abantu tubagaburire umuco, babone ukuri. Hariho umugani, hariho imvugo dukunda gukoresha Barundi, bavuga ngo iki kintu nta muco ndakibonamo. Urumva kiba ari ikintu kidatahuritse, ariko iyo ukibonyemo umuco kiba ari ukuri. Niyo mpamvu nkunda gutumira abantu bari mu mihinga itandukanye, utitaye ku rurimi uvuga. Jewe ubwo uvuga ntashobora kuvuga, hari uyundi muntu avuga. Iyi cano ntiri ngaha kugira ngo jewe inezerere jewe, no, ariko iri ngaha kugira ngo ishikane ubutumwa, ishikane ukuri kure aho jewe ntabashije no gushika. Kuko uyu munsi urashobora kundaba uri mu Burundi, uri muri Amerika, uri ku mpera zine z'isi, urashobora kunyumva. Yesu nashimwe. Urashobora kunyumva ukankurikirana uri mu kazi, urashira ngaho kumviriza, ntibibangamira akazi k'iwawe. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu mpamagarira abakozi b'Imana aho muri, n'ukuri pe, muratumiwe, murahawe kaze. Zina mukozi w'Imana afise ikintu, afise ingaburo agomba kugaburira ubwoko bw'Imana. Ntiwite ku bantu bazobikurikirana, ahubwo nubwo yoba umwe wenyine, ndazi yuko tuba turiko turakora igikorwa. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Umukozi w'Imana, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umwarimu, waba uri nde, aho uri hose urahawe kaze. Nukuri pe, urahawe kaze kugira ngo tubandanye igikorwa. Ndazi neza yuko umunezero wawe ari kubona abantu bariko barakura bahinduka. Ku mwana ajya misi yose ntakure, wabagwaye. Umwana bagwaye, umwana
afungura misi yose ntakure, ntihabonekemo impinduka uw'abagwayi. Abagwayi kandi iyo umwana agwaye na mama wiwe bimugirako ikibazo, na papa wiwe bimugirako ikibazo, kuko nibo bazomufata bakamutwara kumuvuza. Rero nimba abo tuba turiko turarera tubona badakura, mu by'ukuri haba hari ikibazo, haba hari ikibazo. Si ugukura mu buryo buboneka, uburyo bw'impwemu, haba ari mu bugenderanire na Kristo ndetse no mu muhamagaro wabo, aho uzomuraba ukavuga ati uyu ni umwana wanje kandi ndamwishimira. Ariko simvuze ngo batangure kubitwa ngo babwire, batangure kukwitwa ngo ba dadi n'abandi, no. Ivyo Yesu yaravyiyamye, ntihagira umuntu n'umwe muze mwitwa ayo mazina. Ivyo Yesu ntiyabivuze ariko arafyina, no. Ariko yasi yuko tuganzwa icubahiro kidutwara, turondera icubahiro. Yesu nashimwe cane. Nimba ufise ubutumwa wifuza gusangiza abandi, nimero ziri ngaho na email iri ngaho, urashobora kutwandikira tukaganira, tukavugana ukuntu dukora. Igihugu carico cose, ubwoko bwarimo bwose, intara yariyo yose, aho uri hose, ururimi rwarwo rwose, nubwo woba uri Umushinwa, ibintu vyaroroshe. Tekinoloji ni nziza ku bantu bariko barayikoresha neza. Imiryango iruguruye. Ico twifuza nuko abantu bamenye ukuri, bakidegemvya, bakaba mu Mwami Yesu bidegemvya, bakorera Imana bidegemvya. Mana, ndaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu. Ushimiye kubw'ijambo ryawe, mu maboko yawe niho nsize ubwoko bwawe, niho nsize umuntu wese akurikiranye Imana rino jambo. Mu izina rya Yesu Kristo mu yera ndakwinginze kugira ngo umwigishe, mutahuza ibirenze ivyo navuze, kuko wewe mwigisha w'ukuri. Ndagushimye, ndaguhimbaje. Mana, ikikunezereza nuko abo Yesu yapfiriye bose bakizwa. Ndazi yuko utigera unezererwa no kubona abantu bazimira. Niyo mpamvu Yesu yahevye izo 99 akagenda kurondera imwe yonyine azimiye. Ndakwinginze kugira ngo ukomeze gusuka mpwemu wawe mu mitima ya benshi kugira ngo bandanye batahuza. Ndaguhaye icubahiro Yesu, mu izina rya Yesu Kristo dusavye Imana twizeye. Amen.